aho twumviriza abantu hose twagiye turabona ko habaye abantu biguza abandi gushika naho n'ubuzima bwabo bahakwa kubutakaza. Muri abo rero hariho abakiriho, hariho n'abamaze kwitaba Imana. Ariko rero muri ibyo by'abasoveteri ni ukuvyitondera, kuko twasanze hariho abakijije abantu mu kiringo iki, ariko ikindi kiringo c'ubwicanyi bwabaye ugasanga babaye mu bicanyi. None abo bantu ufatike ubashira mu mugwi uwuhe? Nico gituma mu kubatangaza no kubashira habona ivyo vyose ari kuvyitondera. Ariko naho biruko no bamenyesha yuko muri iki kibanza nyene turimwo umugwi severe wahagiriye ikiganiro kubijanye nabo bakingiye abandi. Harabaye amatemwanyaje atari make, haraba ndetse n'abashizwe ahabona baravugira imiryango yabo canke baravugira abo bazi bakingiye abandi. Ariko rero abo bantu nuko umuntu aba amaze kumenya yuko atabindi bibagira. Ico rero nuko ucitondera, ngira nico gituma naharya mutababonye nkuko mwariko muravyifuza. Hanyuma Reveranzo Sawa Juvenal nagomba kuvuga yuko yashikirije ivyiyumviro biraje ishinga umugwi severe. Yavuze ati kwandika mu Kirundi, mu Gifaransa no mu Congereza ivyo umugwi severe uzo washitseko nka raporo canke histoire. No bamenyesha yuko mu bikorwa byo mu nama yo gutegekanya imirimo umugwi severe wimirije kurangura duherutse kugirira mu ntara ya Gitega, ico twaciyumviriye nkuko muri ko murabivuga, kwandika raporo mu ndimi zotuma benshi bashobora kumenya ibyo twanditse, ico Kirundi, Icongereza, Igifaransa. Rero biri mu ntumbero yacu turahuje. Hanyuma kandi no kwandika ukuri kutari uko abahutu, ukuri kutari uko abatutsi, ukuri kutari uko abatwa, nkuko byabaye muri kahise aho usoma ibitabo birahari muga hari igitabo usoma ukumva ko ari icumuhutu, igitabo ukagisoma ukumva ko ari icumututsi. Ivyo rero nivyo byo kugwanya kugira ngo Uburundi bukire. Ego yanasabye ko umugwi severe n'igihugu bo bakoresha kugira ngo muterere mu kunywanisha abarundi. Ico rero je nibaza abatari bake ndetse ko bamaze kugitangura. Twebwe turabizi ko ari habahora badutumira ngo tubashigikire. Turazi nka za mipareke, turazi Eglise Catholique mu ntara zitandukanye. Nivyo haracasigaye intambwe, oya no muri mwebwe hari habo tutadondagoye bamaze kubitangura, ariko tukifuza yuko ndetse mwo bibandanya. Erega noneho biri mu nshingano mwihaye, biri mu murimo mwihaye Imana yabashinze. Rero ni gikorwa ciza cyane cyo kubandanya kugira ngo dufadikanye mu guhindura amateka y'igihugu cacu, mu guhindura imitima y'abarundi, mu guhindura imitima y'abahari n'abazovuka ejo, kugira ngo ivyo twabonye, ivyo abana bacu babonye, kugira abuzukuru n'abuzukuruza ntibazobibone. Ni intumbero mwese mushinzwe. Hanyuma nagomba nshike ku kibazo Pasteur Sylvestre Bizimana, umunyamanga mukuru wa Senebe yashikirije, avuga ati Cour supreme ko yasubiyemwo zijya manza zari zaraciwe, ati nta kiringo bisaba ku buryo iyo ngingo itazoha bisubigwamwo muri kazoza. Ngaho ngira abatari bake canke mwese murabizi yuko hari ibyaha bitandukanye, biratandukanye uburemere. Nk'icaha ca genocide ni icaha kitagira umwanya gihererako, kitagira akarere gihererako, ibyo bita imprescriptibilité y'icaha. Rero dutekane, habejo haba hirya ejo haba ryari,
ijya ngingo ya Cour Supreme naho ntari umujuriste ndazi yuko ari ingingo ntabanduka. Nkabanshimiye uwampaye umwanya w'ijambo.